ariko apana muri banki. Mugore uri kuratwumviriza turabika udufaranga duke pembeni kavura ubike namba uronka nawe gushaka kuri banki shirako Atazi umugabo. Hari abagabo ubu batabona imbono y'umuryango bumva bo bishakira kwidekera gusa. Ega abagore bubu nitwe dukerebutse. Nawe nk'iyo utari umujama wanje toba waranyishe. Kino kwica umuntu kweli. Kibona mfise ingufu zo kwica umuntu. Ukavuga ati aha ndi kuri target ndazi nzorosohoka ninjira mu rundi cyangwa fise umuntu azonyoka ipicnic. Hewe uwagira mugati burya jewe cyangwa ikaba twavana. Broke yihuta. Everywhere. No muri stenoire na pere ano hose. Fisimana Fisumozigamye Adizosa nkikice Nurukundo Ndakometri Singisubira inyuma Ko Yesu yanesheje nanje nzonesha yaraciye inzira ubu ndishikira. Hola people, turabaramukije. Nakubwira jewe cyangwa kubwira abakunzi bacu. Abakunzi bacu okay. Hola people, turabaramukije amahoro y'Imana mwiriwe na bwakeye bivanye n'amasaha ko muraturabirako. Jenitwa Nuraska ntero gatandatu Nuraska Solution Man of God, New Creation, Son of God, Unstoppable Miracle Man, New Creation. Ariko kandi banyita Papa Joshua Dancer. Muri misi niwe muntu mparaye muzi misi ndimo ndikunda mukunda cyane ajya mu peti. So wherever huri ngira ibihe byiza. Sasa kana Abandi barafu. None gihombo vuze umwe. Umuntu navuga washaka uko kwita mama Alasa ntibatekana. Okay. Hola people, meze neza cyane. Amazina ni Faxine Uwimana, Fanny Ravine, Mama Trofa, Best Influencer, Solution Woman, Blessed Woman, Madame Kezimana n'ayandi menshi cyane. Mwamikazi iryo ntushobora kukibagira. Yandi bari mu kice cyane rero amahoro y'Imana bane namwe. Umwese bivanye naha aherereye ndamuramukije ijoro ryiza kubateramye mu ijoro igitondo cyiza kubatonya mu gatondo ariko twemurana ko ari mu ijoro tugombe dutera ijoro ijambo haciye kirekire bon reka tubanze tuvuge ko tumaze gushima amaze kugira subscribe kuri channel yacu ariko kandi umugambi ni wundi nyene tugomba kukwiza abantu 100 muri no mwaka mbere ko tuja muri 2026 ko ari beje gashababona ntaco turazi ko bogira ama partage bokuzura abo benshi umwanya muto ariko kandi turabashimiye kuri babandi bamaze gufashwa no kutwandikira izo ntahine muzigumane mu dupartage naye mutubwire ati twarahindutse mwaradufashije ku biganiro n'ibiki twagiye turavugana kugira tumenye ko tudatamba twirorera yego kandi reka ndakurabire ndabira atanaciye ngisikiye ni kure ngisikiye ni kure kwe ujya mbere ko dukora ikiganiro nagomba mbanze kwaza nkeze babantu bavukiye mu ntara za ruguru ariko no musi tubakaba bamaze kwinstara mu gisagara turi hano twe tuba twaje ariko ni kwigirabura bibaye ko ari kaburimbo twege turashika kure ahantu tubonye imodoka twaraziruka ko turabana ntaco ruguru ni ruguru kandi wa ruguru rero nagomba ngo umugambi nta kudoga ariko tutaduze na turadekora no tukakugiriki kuramukanya gukorera imigambi wanyu gukorera imigambi akapana kuba mugana kuba ni bon kwanza ninasaza tuzoje kuba rukuni twasaza kubera rwo nuhuronka na persone niyo kuba kumwo uruzuru nini ugubaka gute washaje muri babiri gusa kubera haruhura usanga nyine klima yaho itesa ariko nongana cyabaye kubera turi muri Eden abona tuba turi mu bintu by'ivyamwe biraneka cameraman rero urumva na ruguru haryoshwa n'utuntu tw'utwamwa tuba turi muhira akayaga iki
ako no kameme araryoshe. Entre turaberewe. Thank you. Tumaranye à peu près 2 ans. Sindigera ndakubona utaberewe muri 2 ans. Jakwe. Ego, naho uhora wambara ibihuzu by'abatamakazi ntacu. Ariko uri smart kuntu. Thank you. Nawe no. Hey, izi stile zanje zinakubamba. Ni bamba kwe. Nari z'abajene ntacu. Zinakubamba sa. No munsi rero tuza kuvugana ku vyerekeye amakapo, iki ni kiganiro cy'abantu bakuze abana mwendene kulala. Mwendene kulala. Kandi twakwiza sanka. Zaba mweto 18 kirazira kuza kuri channel yacu. Kano cyabakutse. Okay, no munsi rero tuza kuvugana kuri sujet zigiye zitandukanye ariko sujet ya mbere ni ibintu byamaze kuba abantu benshi bariko baragwana bariko ingu nyinshi zamaze gusambuka bariko barapfa ibintu cyane amafaranga no musika tuvugane ku mafaranga muri famille mu muryango. Amafaranga muyakoresha gute mu bantu bubakanye umugabo n'umugore, ni gute amafaranga mushoboye kuyakoresha? Rero nagiye mbona jewe no munsi ahantu narindi muri banke umudamu yavuze ati jewe muzoku yaranje namwe mukora ngaho umugabo wanje neza kubaza yuko mfise konte ngaha muze muvuge ko atayo mfise. Umugore adashaka umugabo we bamenye yuko afise konte. Okay, ho nyine kuba utariko kuri konte y'umugabo watariko cyangwa umugore watariko kuri konte yawe numva ari icyaha. Ncyakweri. Je numva mumaze kuba umwe. Mwategerezwa kuba umwe. Ijambo ry'Imana rivuga ngo haravumwe uwizigiye umwana w'umuntu. Ego murashaka kugira iyo muhuriyeko nakandi nyene ka pembeni kubera nta umenya mugana n'umwana wundi uragira kuzo aho rero ndiko numva bishaka bakubisanzwe bivana n'ukuntu mubanye bivana n'ukuntu uwo mugabo umubona, ukuntu mubana, ukuntu nawe arondera nike ariko kubisanzwe kugira agakonte nyene n'umudamu n'ubwenge kubera nta mugore yagira amafaranga yo konona kugira ko umugabo atazi basi bugigira ariko umugabo akaba yize. Hari impamvu aba yabikoze uko none wumva ari ukumucira urubanza. Umugore arinze abigira ivyo bikunda kugira abagabo, umugore arinze abigira haba hari impamvu kandi ikomeye. Ni iyihe mpamvu yotuma uri umugore uvuga uti jewe ndabona yuko ntafise agakonte ka pembeni akaba karabaye? Icambere nuko umugabo yoba mbona tudahuza ikindi naco akaba ari wa mugabo yikunda. Umugabo yikunda gute? Wa wundi adashobora kwibaza ati umugore wanje arakenera iki reka ndakimugurire, cyangwa ugasanga hariho n'umugabo ashobora kukobrija uri umugore ukora n'akazi kiwawe akakobrija yuko umushahara wawe ucumuha akaba ari we amenya ukuntu ukoresha akaza araguha ivyo 10,000 bya ratio ugaspia gute. Hari umugore arose amafaranga aca yitana inkoko kazi matabaciye mu kabare ukuyirira mu kabare n'abandi bantu wowe wakoze ukwezi kose warushe wagiziki kuvuga ati reka mitanemwa agakoko nje gusangira n'abana babone ko maze ukwezi ndiko ndakora. Ivyo si bisanzwe. Mugare hari umugabo wacu avuga ati mpereze yo noti ukaje usanga wewe kwa kwezi kundi guheze utaronka na déplacement ikujana ku kazi kubera agwibumba 10 bya ratio nayo kwabaye beje kunda bamwiza gose ratio nayo urazi uko iteri izimba mugo ugasanga aharura za ratio za kera akaba ari vyago. Rero ico kibiraso yo kugira ubwenge haro benshi bataronka ayo mafaranga yo kugira agakonte bakaca bakina nk'ikirimba bakaca baja nko mu mashiramwe. Urumva ko ari ibintu vyiza kuko umugore amafaranga yose anyegeza abika abari yo gufasha umuryango. Mungaba bagabo nta bagore bahari bahonga biriko barahonga udusore yaye ntabahari sinda kugira abagore uzi wewe umwe babiri batatu wewe nyine uzi nawe uzi byose bivana no kuntu babanye n'umugabo. Nenda kubaze nyimba uhisemo guha amafaranga y'umuryango umusore oya aho niturashika none nawe mbwira ikosa uwo mugore aba afise ryo kugira nambaraga kese cyangwa gukina ikirimba cyangwa kujya mu sharamwe cyangwa kugira agakonte
ikibi kirimo niki ikibi cya mbere aho abagore batangurira gusara bagasara nyine bakambara urwaga nyine bagasara bakazambura n'igihe abatangiye kubona yuko afise amafaranga muri ico gace atangura kugusuzugura nico gituma uzohura ubiraba iyo kenshi umugore agusumvye amaheveni ari waronka amafaranga menshi gusumba umugabo nigako urwo rugo ruguma ingo nyinshi uhora wumva zasambutse kenshi ni ibintu bibiri zivako umugabo aba yarahora Kenye hamagaronka amafaranga menshi ivyo birabishiye kumusaza nibajya bahungu bajya baba bari mu muceri bajya bahungu bari mu muceri bacha barungura umugore agira kabiri ivyo nico bivako ariko kandi hariho n'igihe umugore yabonye agusumbije amafaranga aca yumva ari umwendepanda akumva menga yikukiye urumva uko rero kwikukira mu rugo rumugore kwikukira ku mugabo wawe ntibibaho kubera umugabo wawe si umuntu agucinyije sawa ariko kandi hariho abagabo usanga batiyemere batifitiye confidence ku buryo umugore afise amafaranga direct bacha babona umenga aragusuzugura akandi kose avuze urasuzuguye nyine umugore afise amafaranga avugana kagaye si bose uramaze kubona umugore afise iPhone ngaho muri wowe niko utaraja muri bisi umugore afise iPhone shit umugore afise iPhone urumva iPhone nukuri ndiko nakubwira ukuri apana tuvuge n'amafaranga afise iPhone apere umuntu amubifye ayirabirina urumva yumvire rero uri umugabo wiwe dufatiye iPhone si wo nawe wayiguze bazi ko nayikorako kubera kuvana n'ukuntu mubanye rega ukuntu mubana ariko urabizi ko hariho n'abagabo bicwa no gutigirira confidence bigatuma rero mushwana kandi ata kibazo uwo mugore yifitiye ndakubwira ikintu kimwe je maze kubigenzura kandi maze kubibona urabona ko je mfise abagabo benshi kandi babagenzi kandi bashaje burya umugore yarose amafaranga ahubwo wewe nka mu influencer ukwiye kubahanura kugira ngo wirinde gutandukanya n'uwo mugabo wawe warukiye amafaranga yose waronse gucuya uyafata ukayashira ku meza muri saro cyangwa muri mu cyumba oya ntuyamuhe ukamubwira ati mugabo wanje mwiza na yavuye ku Mana izi ni miliyoni 200 mpeje kuronka ubona twozikoresha iki ariko kwigovya urose 20 million ugacubanza ugakuramo zitanu basi ugashira ku gakonti nta womenya acuvuga ati sekenze burya aho ico biri kurakira muri wewe abari gito ariko kizokura amafaranga niba menshi akukiriye akagafe kamwe uce wumva uti okay kumbe ariko nanje nakubwiye bivana no kuno mugabo mubanye none uwo mugabo ubona yuko mutabanye neza utagiye urashira ku ruhande pembeni guzuye wocu ugira hamubura naya bisi ariko uramuzi muri rimwe nakubwira nundi mukinyi twa Sharif nibaze wo muri Maroc nibaze kutomumenya ariko uramuzi muri rimwe ariko ni hajya amaze imyaka 200 abanye n'umugore ujye mugore bavyaranye barya abana namengana abana bane imba atari batanu abakurikirana social media barabizi Akon umugore arasimvye umugore abonye amafaranga Akon yinjiza kwera Akon ntagere mu baririmbye bafise inoti no muri Amerika iteye ubwo batureke muri Afrika umugore ayibonye ashasimba avuga ati burya no mugabo sinosara tukagabura amafaranga abazungu bo biriseriye dutandukanye amafaranga unanipa nawe tunagawana burya Akon ujya mugore yasanze amafaranga Akon yanditse kuri mama wiwe Akon ko umenga navyumvise kundi mukinyi nujya mukinyi na Akon aheruka kubigira kujya nyene umva terke foto umva kujya nyene foto urazi rero je nacini yumvira kubera iki Akon yabigize ivyo urazi rero gituma umuntu nk'ubu jewe no fuma maze kubona iki ibintu bikomeye wewe uzohahemuka no fuma ndabiha nka Diera canke Arasa kubera abahungu nkaba Joshua sinomo acashira nyine no fuma nk'umukobwa urazi gituma ni kubera ko ubumaze kubona yuko uwo mugore nawe afise ibindi bintu aguhisha canke afise izindi profit none umugore yo guhisha ikintu nawe atabana nawe byumuhisha ega abagore ni nk'ababebe abagore bimane nk'ababebe umugore umworohereza ukamufata neza ukamukunda izire k'Imana nta kintu na kimwe yo kayiyumvire ashabuze n'ubusa kandi ananezerezwa n'ubusa na message iyo umuntu mwandikiraniye wo kukaza kubaza ati none n'umunsi ntuza kukaza ugacuma uti ndaza shancu yanje ako yanje ugashikiriye kuri ako n'ikintu cyatari cyo ako kacuti yanje wowe ugashiriye kuri nako koteri kibazo kubera iki kuko utovuga ati ego me ndaza
Rega abantu kubita utwo tuzina bene utwo dusanzwe ni kugira ngo bakwiyumvemo bumve ko muri kumwe mu kazi umana kubwire uramaze kuja bajye bagore bo mu isoko bose bita abantu bose sheri bajye bari ku kazi barunda amafaranga uramwibuka na Berser wa Wales byari byamufashe mu buryo umuntu wese amwita sheri naje tubona yambwiye ngo yongo ya sheri wawe oya najo okay none kukwita sheri bisigura yuko ibintu bikomeye rero nariko ndavuga nti burya kwita jewe umugore wanje abamwita orazi yuko nka gukundwa n'abantu benshi naho twuriko turacanga amasije ntaco none jewe abantu bose bakwita sheri burya jewe abarabagabo none ntabarabagabo erega muri iminsi abatayi ubwo bahubwo ni n'abagore abagore ku bagore basigaye bagashe ahubwo umugore yise ubyiswe n'umugabo umugore agutwara umugore ariko oya to ni izina rya Yesu kandi bigwa biraba igisi nihigeze isi igeze ahantu habi hacuramye ibintu byaramaze kuburudo ariko ndakugira ikintu kimwe abantu bari kwadukurikirana barakwiye kumenya yuko pemporti by'amakosa yose uwo muri mu party na yokora kwera umuntu n'umuntu arashiye kunyerera kirazira guca wubifatiramo kubera ko ari karagendera mu mafuti ugaca wumva nawe wo ukora amafuti burya amafuti nta nigwa amafaranga n'amafuti kuyashira kufata ukiba amafaranga ubu yivye gute kandi ubu yabitse gute uyabika amafaranga je ntabi uwo mugabo mubona yuko atazi kubika ubona yuko atakazoza afise babandi bikundira nyene ikirori nyene batiyumvira kubika batiyumvira ejo urana uba nk'abariko baraturaba ndazi ibice 80% by'abagore nibo basova ingo zabo kubera utwo dufaranga bagiye barabika ku ruhande ariko apana muri banki umugore uri kuratwumviriza turabika udufaranga duke pembeni kavura ubike namba uronka nawe gushira kuri banki shirako atazi umugabo banki umugabo atazi azobimubwira hageze mwabyumvise uri mama lawe ariko arabahanura oya nivyo uzorana n'amakomantere menshi ahubwo gusa bishoboza kuvuga ati attention wacuyigiriye konte nkayifata y'umugore wanje muri banki hajya dufate nkasanga ni nko muri nta banki dufitanye konte nayo nguma ndayitwiki ariko nkayisangamo wacuyigiriye nusera hamwe bose bavuga ati umugabo ari mu mufunga noneho wosarishwa niki gute umugore wanje abika amafaranga ngaha ntabizi jewe uwo buri kupanga imigambi n'undi mugabo umujiki sawa kivyo tuvyiyorere nuko urugo rw'umwe n'inguba kundi ariko ni vyiza gusavinga amafaranga musevingire hamwe je n'ikintu mva mwokora cyane umugabo yofuma yabika kubera umugabo baribona imbono y'umuryango akabika ku gitwe hari abagabo bubu batabona imbono y'umuryango bumva bo bishakira kwidekera gusa ega abagore bubu nitwe dukerebutse abagore bubu barakerebutse gusumba sawa tuandane ariko ni byiza kuronderera hamwe ni byiza kubika hamwe ivyo byose biva ku mubano muba mufitaniye mu nzu mufise umubano mwiza ntaco buza mutabikira hamwe ariko ubona harimwe akangonongono c'ubwenge uzurabika tudogo onse jam okay mwavyumvise iyo ilikuwa ni mada ya kwanza mulisikia maoni yake na mimi mulisikia maoni yangu basi tukutane kwenye comment kila mtu aongee jinsi anavyoviona kwa nafasi yake sasa tugomba tuje kuri sije ya kabiri tsana barangiza bari kuburira tukoze ikintu kiganira ari mwijoro ariko kandi tubabwire yuko abariko bashobora kwa kiganiro bagikurikiranye hagati ino channel yitwa Solution Couple ariko kandi uyu n'umufasoni wanje umushinga nawe wanje ahezagije n'Imana yitwa Uwimana Fax nivyo sasa ndakuvutse mwizina woza bava ku mateko nguro vuga umugabo mwizina nenge mwabaze ngo kubahamagana mu mazina mu bisanzwe kutamagara umugabo mwizina no kutamukunda tuzo kuvuga ati jewe mukanaka sawa rero tugoma tuje kuri intuze nyakabiri turafise umudamu asanzwe akorera muri Truafa agasanzwe ari umucamanza
yitwa mama Samantha canke Theopiste turagira ko turamuramutsa ariko ndamubaza nti nizihe manza umaze iminsi ubona mu karere haba hajya canke handi arambwira ati imanza ziriko ziraduka muri iyi minsi n'izama divorce abantu basaze bariko basaba divorce ku bwishi kandi bamaranye n'iminsi mike kandi bamaranye n'iminsi mike ariko jewe bice birandyohera kubera mvuga nti muko abantu bo kwicana bovana bandanya kumvako haka abantu bicana bovana none umaze kumva ibice bingahe by'abicana burundu ugiye kumenya ibintu bitatu hariho gupfa umutima hariho gupfa ivyiyumviro hariho no gupfa umubiri aba bagiye abantu bose birirwa baragenda mwibarabara sinzi ko maze guhura n'umuntu ugigisohoka ngo paka ngo rofa wewe ngingine aha masaha mu gatondo mpagaze mwibarabara gukora gusa ntavuye nari nsamaye gato uvyego nibipfa mutima urumva rero sinzi ko maze guhura n'umuntu akagutuka nyine jena aha naho ni igimiso sari umwigisha heza yashavuka none ko yashavuye mwese none averti habaye bashwaye yabari umugore burya umugore ashiye kugujya umutima kandi ubona menga ntanavuga yiyambariye ni jeep gute burya umuntu yambaye jeep n'umuntu wo gutiye umuntu yambaye jeep kubera ki jeep kubera ko bajya bakubise Samusoni burya yari Delila burya Delila ari mu jeep ko yari yambaye jeep burya jeep iratinyitse rero rero narabwiye rero mukorinda abantu bose muvana ama-stress nibiki wote ukomoka ahubwo je numva yuko hako horinda hagera igihe cyo kuvuga ama divorce erega be ubunyi hari abagira divorce mutabanje no basi no gufata umwanya ngo muyage ubunyi kino gihe ingo nyinshi zibuze ibiganiro ugasanga nibigera bayaga ugasanga umwe ntashobora kuvuga ikimubakiye ugasanga undi ntashobora kuvuga kimunezerewe cyangwa ugasanga abantu bavuga ibiba baje gusa mu gibi baryohera ntibabivuga nako ukaje usanga rero bigeze ahantu mutagishobora no kuganira mugiye mu bya divorce jiki numva bobanza bakaba inshuti kwanza umuntu mukabana ari inshuti yawe apani ivyo ngo darutse umugabo cyangwa ngo darutse umugabo ngo twende cyangwa ngo bagenzanje ngo bagiye ngo baheze ngo erekana nje ngire ariko amaze kuba umujamo wawe amaze kuba nyine ari umuntu muganira hari umugore abayobeye rego umugore wewe ni kubera utabize umugore Constance niwe yabivuze neza umugore avuga amajambo menshi hari igihe yavuze ngo yabisomye mu gitabo ngo umugore avuga amajambo igihumbi mbega kanya kantu karaciye araciye rero hari igihe uba warushe urabona abagabo dufise amadeni hari igihe uba wirwapa utazi n'ingene abantu bazofungura ejo agacishika kubwira ibintu none ko yiki none urindira akagire ivyo bintu byose bya blurururururu utokwemera buri munsi utaje kamazi umerewe gute hama mugafata umwanya ariko muri ubuzima turimo muri imyaka ntimurarana amasaha 10 nanga yose ntimwaba murarana none ujyanye ubwiye muri tele y'ibiyago sawa rero mu gihe uwumva kandi abagabo nabo bakunda gukomplika ibintu ugasanga nukuri akagira igihe iyo umugore abatinya umugabo urumva adashobora kumuganiriza badashobora kuganira ikintu na kimwe umva hamwe ngira no kumubwira ati papa nakati umwana bamwirukanye ku ishuri ngira yandika n'agakete cyaka abwira umwana ati genda umubwire ko bakurukanye none wumva umugabo umaze kumubona nk'igikoko baje bivako ni mu gihe umugabo yagumye kubera uko muba mwarabanye muba mwaravuga ntimushiye kuje muri relation cyo tumare mvuga ati relation zabo ntizishingire cyane ati cenge ku umugore cenge ku akomenye uko ari umugenzi wawe mugiye gutangurana ubuzima hana we nkiyo utari umujama wanje toba waranyishe cyane kwica umuntu kwera cyone mfise nguvu zo kwica umuntu gusa ntabwo ifikora no kumuntu go mwica kwera uravye bije biboko vyiwe je nta muntu nosho ariko oya yewe
umunsi je mpitamo ibintu byo kubaka kubera jewe ndi umusani musanze je ndi umusani naho ugerageza kunyambika zino shati je musanze ndi umusani barahana sawa musani jewe musani navuze nti ko bino bintu ndabigiyemo no mushinga nkagoma ndawushire umwete n'ubwenge ndabirimwo nta nzira gusubira inyuma n'ibiraro naraturiye ariko rero abandi bantu bavuga ati hacari ho ega hariho n'abandi nyene bagenda bavuga ati je n'ibiraro ndaturiye sinzo nta wundi mugabe bikanga biba biva rero kuri uwo mupatina muba muri kumwe aba yarananiranye rega hariho umukobwa usanga yarananiranye no mu ishuri aba yarananiranye none yaza ngo umugabo niwe aca mushobora bikuvuga ngo kubagabo kandi abagabo aribo batangura kuvyonona wanze be yuko bigoye ko ukanura umugore ubona umugore apfa kuronka undi mugabo mbwa ati burya mugabo agufashe nabi reka je nagukunze agaca umunsi tangura kukwigenza urashobora kuronka umugabo abikubwira uko nyene tuwo mugabo wagufashe nabi niwivire kuno hewe umaze kurusohoka aba yakubrotse ntibama babeshwe ukaba uvuga ati aha ndi kuri target ndazi nzorusohoka ninjira mu rundi cyangwa fise umuntu azonyoka ipikiniki hewe uwagira mu gati burya jewe cyangwa ikaba twavanye broke yihuta everywhere no muri stenoire na pere hose ariko naje sinoreka kumubroka none gasharinze arinze ava ku mugabo yahora murihira inzu agatanga na ratio wewe nawe wumva niyaronka uwundi muntu agusumva azazoca hapa so biragoye umva number decision igoye gufata ni ya divorce vraiment mana yorohereze ingo nyene nyata ako hariho n'abandi usanga yihanganye nk'ujari umumerenzi amaze imyaka 15 yihanganye urumva ari mu guheba aturiki yihanganye gute umugabo agiriye aramukubita aramuvanga aragira iki urumva ubore uwo mugore aragwaye no kugwara nyene kubera yagize amasezerano menshi hari ukuntu amayenteste yaciye asohoka iki ugasanga ivyo vyose umugabo ntavyo yitaho akamutuka ibitutsi vya bindi yo amugwiza n'ubusa sha abagabo nk'abo bazaja mu muriro vrema ukimvira ati none nahukane n'abana 6 8 reka ngume ngaho ngo ugasanga uriko none ivyo umugabo yo kuba akabigira ko nyene for nothing attack reka bihara abagabo umenga bararozwe nugusenga yene twese nawe ntibazokuroge bararogana umve none shetani waruzi uko yigendera nico gituma ari vyiza gusengera ingo nico gituma ari vyiza gusengana no mubana mugasenga mukirukana impuye mumbi bashobora kukuroga cyangwa je bakandoka cyangwa atari n'uburozi shetani akantera cyangwa akaguteye umutwaro wa mbere umuntu akwiye kugira no gusengera wo bubakanye aha okay so mwakoze kudukurikirana muri ije waravuze ngo tugire ngo rafise ngo ibisokozo ngo bibaze mwijoro erega bategereza gusokoranya cyangwa bagaca umuganishira umuganiro ngo maragucira harabaye mbe mugani bimwe byara harabaye ntihakabe nese ncane nishura ntihakabe imigani ndacyayibuka ibigende by'imigani baraduhenda kugisiza imwe namba ngo gikingo urukwafungo gacinga yabijya bya ntabyo okay vuga ibisokozo rero sokwe niruze bisiguriki abati kibindi batubwire soko bisiguriki niruze bisiguriki niruze ndacumva kisiguriki ni ruze urukundo ni ruze n'urwanko ni rugende ariko sokwe nje nazi sokwe nanje nibaze yuko ari kugusokwesha sokwe wana sokwe kukunungwisha ya ntawamenye so je bisokoze ntavyo nzi vyinshi ariko ehewe mbaze je ntavyo nzi ariko ndakareka ntaje ndakubaza sokwe niruze aho hepfo haciye impehe Katerina Musenyeri sokwe niruze kajya gasozi kageze kageze
sokwe niruzi so na nyoko bapfuye iki ngo wo mu rubibe ubaza ututanago okay wewe uzi ibigoye mbaza oya navyo sokwe ubugirigiri ni wa munyankoheri ubugirigiri ni wa munyagoheri abecho kintu kibaho okay sokwe oya kivuga iki Patiri na Musenyeri yo ego kweli aho hepfa chimeza sichari Patiri na Musenyeri okay sokwe niruzi narendagenda buraca ndagenda uruzi sokwe niruzi narendagenda buraca ndagenda ataruruzi achonzi ibarabara sokwe niruzi ayo bwanda kuhaye sokwe niruzi igikamo mamake kire nabigerageza sokwe aho hepfa haciye ingoma itavuga umugore agomba umugore ibungenzi okay sokwe ndarampagaze buca nkaryama imyugariro sokwe niruzi karadiridimba akana katashe kaje wawe uvyishura nabi akana kaje wawe okay sawa sokwe isoma ikamwe ma ikindi nyene naguhaye naco bagiye ariko kirahari nivyo okay sokwe soma wongorora womvuna ikijumbu imigondoro y'ikijumbu ni ikijumbu canke n'imigondoro y'ikijumbu imigondoro y'ikijumbu irabaho imigondoro y'ibiharage ni babajije bavuze ngo aho hepfo haciye abatama yo batama yo baba bavuze gute bambaye abashinganaye bambaye inkofero kera vyari biryoshesha twateramira ku bisokozo cyangwa imigani mugu unyure ushobora gusanga umumama umupapa abana rengo muri kumwe muri salo ngo muri kumwe rero mugu mwese akaba ari kuri telefone yiwe nabyo ibintu by'amatelefone mu bigabanye mushitse mu rugo muganire tugabanye amatelefone tugabanye amateleviziyo tugire umwanya wo kuganira n'imiryango hari akavideo kare nabonye shaka bazungu kanyoheye hariho ahantu umuntu wese ngiye mu iyo nzu yacashiraho telefone shanzo hagera kweri hajya mu nzu ntabyoje barawe wa mbere baje ndagusonza gukunda telefone dara abe okay mwakoze kudukurikirana mugire ibihe byiza turabakunda cyane gose ako mubandanye mukurikirana serie yitwa Mwamikazi kuri YouTube channel ya Fanny Ravine official ariko ndabibira akabanga abantu bakunda ino channel hagiye gusha cyane mugiye kubona ibintu mutari byigere mubona murawe ikaze kandi thank you murawe ikaze amahoro y'Imana abane namwe mu byanye no mu banyu ukara umuryango bye